Muy buenos días a todos los que están mwaramutse conectados mwebwe mwese a mwihuje través del natwe satélite biciye kuri Amazonas, satelite Amazonas, satelite Eutelsat 8 Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. hamwe n'ubundi buryo Allá butandukanye también en bw'itumatumanako Monterrey, ndetse na hariya muri donde se encuentra el Monterey misionero Miguel ahari Mudesmarín. mu kwizabutumwa Que Dios Migere los bire bendiga mudezi marine grandemente. Imana ibahezagire cyane Todos los que estarán luego hamwe escuchando y n'abandi leyendo bazokumviriza estas bakongera palabras de bagasoma saludo hanyuma iri jambo de ry'intasho hoy, ry'uyu munsi sábado kuwa 18 gatandatu de octubre 18 de este z'ukwicumi año mu mwaka 2025. wa 2025. Leemos en el Evangelio según San Lucas, dusome mu butumwa bwiza bwa Luka capítulo mu gice 4, verso 16, ca kane umurongo wa donde 16 nos dice, ahatubwira ngo vino a Nazaret, aje i Nazareti donde se había criado, iyo yakuriye y en el día de reposo entró ku en la munsi sinagoga w'isabato conforme a su yinjira mu costumbre, y se isinagogi levantó a leer. nk'uko yamenyereye Se le dio el ava libro hasi del ngo profeta asome Isaías, bamuha y igitabo habiendo c'uwavugishwa abierto el libro, n'Imana Yesaya halló un lugar arakizingurura donde estaba escrito, abona ahantu el handitswe Espíritu del Señor ngo mpwemu está sobre mí, w'uhoraho ari kuri por jewe cuanto me ha ungido para nico dar buenas catumye nuevas a los pobres, andobanuza amavuta me ha kugira enviado a ngo sanar a los mugire quebrantados de aboro corazón, ubutumwa bwiza a pregonar libertad yantumye a los kumenyesha cautivos abarindwa ko y barekuwe vista a los ciegos, n'impumyi a ko poner en zihumuka libertad a los oprimidos, no a kubohora predicar abanywagutse imitima el año no agradable del kumenyesha Señor. abantu umwaka wo Él no kwemererwamwo continúa n'uhoraho leyendo we porque ntiyabandanije ngaho asoma kuko a continuación ahabandanya decía, ahavuga ngo y el día de venganza n'umunsi wo del Dios kwihora nuestro. w'Imana Y eso yacu corresponde kandi ivyo navyo a la bihwanye segunda venida no del kuza kwa Señor. kabiri k'umwami Dice, y enrollando el libro, haravuga ngo azinga lo dio igitabo al ministro agisubiza y se umusanzi sentó. w'inzu aricara Y los ojos de todos en la sinagoga abantu estaban bose fijos bari mu en él. isinagogi bamuhanga Y amaso comenzó atangura a decirles, kubabwira hoy se ha cumplido esta ati ivyo escritura delante vyanditse de vosotros. ati ivyo vyanditswe birashitse Miren, uyu lee munsi nk'uko amatwi la yanyu escritura yiyumviye murabe en donde el yasomye profeta Isaías había icyanditswe hablado de aho él, umuvugishwa Yesaya yari yamuvuze ko está diciendo que yariko arababwira se está ko cumpliendo kiriko en esos kirashitswa días. ico canditswe Y muri iyo miren lo que a minsi continuación luego ariko murabe ingene ocurre allí. ivyaciye bibandanya biba ngaho Ahora recuerden, eso está en, rero eso se mwibuke basó ahí en ivyo Isaías ivyo capítulo vyabaye hariya muri 61, Yesaya 61 en donde aho él leyó el yasomye verso 1 umurongo wa mbere hamwe y del verso 2 ku murongo wa kabiri solamente yasomye hasta gusa donde dice a kugeza proclamar hajya el havuga año de ngo la buena no voluntad de Dios. gutangaza umwaka wo kwemererwamwo Y n'uhoraho así tú, ahagarariraho porque lo próximo y una coma kuko y un y igikurikira nagakwabo hamwe na el día de sahwanye venganza, isanganya eso ati n'umunsi wo corresponde kwihora w'Imana yacu a su ivyo rero segunda navyo venida. Ven, él bihwanye se no kuza detuvo, kwa kabiri murabe we yahagarikiye aparentemente no leyó el verso completo, yarahagaritse womengo ntiyasomye uwo murongo pero vean, wose ukwiye ariko él murabe wewe es el dador de la palabra niwe atanga y ijambo él la puede detener kandi we arashobora y cumplir kurihagarika hasta donde él tiene que cumplirla, agashitsa aunque agarishitsa los kugeza ahategerezwa kurishitsa escritores le pongan imbere un punto, una nubwo coma, abanditsi bamushiraho o agakwabu lo que canke le pongan, akaburungu recuerden, canke ivyo boshiraho byose una kuko tilde y mwibuke una jota nta gatsatsa canke va a akanyuguti pasar o es pasada por alto. kazokwirengagizwa Por consiguiente, mu yandi majambo todo lo que él está ibintu byose leyendo we yariko arasoma hasta donde tenga que leerlo, kugeza aho yategerezwa hasta ahí kubisoma es. aho niho bigarukira nyene Por eso los mensajes nico gituma mu butumwa usted puede ver en urashobora la misma kubona predicación de Pablo nko mu y butumwa demás, Pawulo marcado yigishije en el aho William bigaragara Branham, cyane ni kwa también en el Revera William doctor William Branham Soto Santiago. ndetse no kwa Dr. Usted William puede Soto ver que hay Santiago escrituras que urashobora kubona yuko hariho o las ivyanditswe leen hasta cierto sitio basoma kugeza ahantu y no runaka continúan leyéndola, ntibabandanye porque es babisoma hasta ese kuko momento, hasta ese kugeza mw'uwo mwanya verso que quizás no ni termina ni en kugeza punto, kuwo termina en una murongo kumva utarangizwa pero hasta ahí tú puedes n'akaburungu leer. ukarangizwa Por n'agakwabo eso ariko es bagasoma muy kugezaho importante ico gituma ari ingirakamaro cyane solamente colocar gushiramwo y gusa leer lo no que se gusoma está leyendo en los estudios, ibiriko birasomwa mu porque eso es lo que nyigisho viene por kuko inspiración ivyo divina y nivyo biba hasta ahí vyaje biciye es mu que el Espíritu guhumekerwa Santo da kw'Imana para leer.
kandi ibyo nibyo mpwemu yari aba yatanze kugira ngo bisomwe. Umuntu atanguye gushiraho ibindi byose bisigaye nuko arashobora kononera abantu. Nk'akarorero aho nk'iyo muri Bibiliya abanditsi baca bafata uwo murongo wose mu mwuzuro bakavuga ati Yesu ntiyasomye iki gice cyose tiraba hasigaye ngaha ibi byose kugira ngo arangize ashike ku kaburungu kuko atahejeje ibi kuko ataranguye iciyumviro. Hanyuma bagaca baza bakabishiramwo byose muri Luka igice ca 4 mwuno murongo wa 18 bakabishiraho byose. Bari kuba bononye cyane biteye ubwoba kuko bari kuba bahinduye igikorwa cyose uwo muvugishwa yari kwarakora ico gihe. Mwabonye ingene ari ngirakamaro cyane gukurikiza uburongozi bwa mpwemu yera. Urashobora kuzana ukonona kudasanzwe ubikora kandi agashobora kononera abo bana b'Imana mu gihe yongeye canke agabanije ku byo mpwemu yera yavuze. Rero we ngaha bandanya avuga kuno murongo wa 22 mu gice ca 4 muri Luka. Bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati mbega uyu siwe mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzobura kuncira uyu mugani umutima uvuzi wivure. Ibyo twumviye byose ko wakoreye i Kaperinaumu ubikorere nino mu ntara y'iwanyu. Kandi ati ndababwira ukuri nta muntu avugishwa n'Imana yemegwa mu ntara y'iwabo. Ariko ndababwira ukuri hari abapfakazi benshi mu Bwisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingwa imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cinshi kigatera mu gihugu cose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri numwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hari abanyamibembe benshi mu Bwisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntihakizwa numwe muri bo atari Namani Umusiriya. Aba mu isinagogi bose bumvise ibyo barashungumigwa. Urabe aho kunezerwa kuko ico canzwe cyo muri Yesaya cariko kirashitswa, murabe barashungumiwe. Kandi bari imbere mu isinagogi bava hasi baramushika bamukura mu gisagara. No kuvuga ngo baramusohoye baramushibura bamujana ku manga y'umusozi wubatswe nk'igisagara cabo ngo bamutembagarizeyo. Ariko aca hagati muri bo arigira no kuvuga ngo kwari kugira ngo bamwice. Abicanye kuko bari abana bayanzoka ya kera Sekibi Satani. Uyu munsi iki canditswe kirashikijwe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Aratubwira ngaha mw'ubutumwa jambo yambaye mu biraba hagati muri twebwe. Ubutumwa bwavuzwe na Dr. William Musoto 9 zo kwa gatatu 1999 muri Arabari Argentine. Aratubwira ngo Imana yabaye mwurya mubiri w'inyama witwa Yesu. Ico gituma Yesu yashobora kuvuga ati data aba hehe muri jewe, data iyaba muri we. Rero turashobora kubona ibanga rya jambo yambaye umubiri yigize umubiri mu bwoko bw'Eburayo mu myaka 2000 iheze kugira ngo azane umugisha w'ubucunguzi ku kiremwa muntu. Rero igihe jambo yambara umubiri si bose bamwizeye, kandi turashobora kubona twavuga ngo ibihari nibyo Miguel, ibihari canke kugumuka kw'amadini. Amadini yararindiriye kuza kwa Mesiya, ukuza kw'Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo. Igihe yaza baramwanse, kandi ibyo ni nko gufata abakozi b'Imana bose ukabashira mu mufuko, hanyuma kwihereza ukashira umuhereze mukuru. Murabe bose kubashira mu mufuko naco bari bamaze. Hanyuma ukavuga uti uno mugwe abakozi b'Imana nubwo biza cyane nta na kimwe byabamariye mu kubona kuza kwa Mesiya. Baramwanse. Mbega byabamariye iki kwiga cyane? Bari impumye kugushitswa ko kuza kwa jambo yambaye umubiri hagati mu bwoko bw'Eburayo. Kandi iyo bitabuko kuko umuntu azi yuko byose bibikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi ko byose byaravugishijwe, kandi ko byari kuba nk'uko nyene kugira ngo Imana igirire imbabazi abanyamahanga, ihamagare mu banyamahanga ihanga ryitirirwa izina ryayo. Umuntu yari kuzura ishavu, yari kubabara cyane mu kubona ivyo bintu, aho abaherezo bwabo n'abaherezi bakuru bari ko baravuga ko Mesiya azoza aje baramwanka.
ntiyabahimbaye esperaban un hombre bien pulido, bari barindiriye umuntu ameze neza yiza haca haza umubaji afise inyundo hamwe n'ibindi bikoresho yakoresha mu kazi kiwe aca atangaza avuga ngo muri we niho hashikirijwe kuza kwa Mesiya ati uyu munsi igicaniro kirashikirwa imbere y'amaso yanyu rero murabe ingene él wewe dijo allí yavuze esas ngaho palabras ayo majambo tan poderosas. Hoy aya se majambo cumplió akomakomeye esta cyane ati escritura. uyu munsi gicanditswe O sea, se identificó kirashikijwe con la ni ukuvuga palabra ngo que había yishushanije sido traída n'ijambo por ryari medio del ryarazanwe profeta Isaías. biciye mu muvugishwa Él Yesaya estaba allí we ngaho vindicando yari Dios a kwarashingira través de intahe Jesús, imana biciye muri Yesu vindicando esa yari palabra kwirashingira que fue intahe iryo traída, jambo o sea, ryazanwe no trayendo la kuvuga ngo vida irishitsa en la irisubiza mu persona buzima de Jesús de irishitsa Nazaret. muri Yesu w'i Nazareti de Nazaret, el Yesu w'i carpintero de Nazareti Nazaret. umubaji w'i Ahora Nazareti miren el mensaje, rero murabe mu el butumwa mensajero del atardecer, en intumwa yo la ku página mugoroba ku 32, rupapuro rwa 32 él dice allí, dice el reverendo aha aravuga William ngo Revera William Branham aravuga ngo siempre ha sido un grupo buri de gihe líderes wamye ari umugwi w'abarongozi igihe cose nibo bamye bahuvya abantu s'abantu n'abarongozi nibo babahuvya rero we wavuga uti mwenda Branham ayo bafu yandika amaja hejuru ngo abarongozi nibo baboha abantu buri gihe nuko vyamye mu bihe byose mw'iki gihe naho nyene nuko nyene bimeze n'abarongozi nibo baboha nibo bahuvya abantu rero rindira gato tutereza gupimira ivyo mu vyanditswe bidahuye n'ivyanditswe nokore ntaco bizoba bimaze kubwo amajambo yabo y'ubwenge mu burongozi bwabo ntabwo baba bahumekewe yandika ngaho ngo uburongozi amajambo y'ubwenge bobo mu bikorwa hariho bamwe abantu bafise ubwenge bwinshi bashobora kuvuga ibyo bintu byose mbega Satani wewe si umunyabwenge muri ibyo mbega si we yasomeye Yesu Kristo icanditswe mbere anakoresha ibintu byumvikana yarabikoze rero murabe n'abanyabwenge bacane gose abanyabwenge bakomakomeye bakavuga ngo ibi biri ngaha na hariya baraze vyanditswe ku mutwe n'ibindi bamaze imyaka myinshi baravuga ati oya James maze imyaka myinshi mu butumwa ndaze vyanditswe ku mutwe na Satani vyarabikora yarabikoze nawe n'umunyabwenge muri ibyo ariko Yesu ntiyigeze abiharira yavuze ati kandi vyanditse ngo ati herera inyuma yanje Satani ata uburongozi bwabo ntibaba bahumekewe raba igihe korana Satani biyumvira bo bagiye aho Mose yarari baramubwira bati rindira gato ati we wigira gakomeye Mose we wibaza ngo ni webuye rimwe rudende riri mu kiyaya canke imbata imwe yonyene iri mu kidengeri we wibaza ngo ni wewe nyene bare kumubwira ngo mbega we wibaza yuko uragakomeye cyane ati reka turakumenyesha yuko hariho n'abandi bantu turakumenyesha yuko ngaha hariho abandi bantu nabo nyene bera Mose ntiyari yavuze yuko batarabera ariko we yari afise igikorwa yategereza kugishitsa rero kandi rero baciye boroganiza umugwi baca baza kugwanya Mose yandika ngo Datani na Kori mu bamfu Imana iramubwira ati genda uhagarare ku rugi abo bantu bari bafise ivyotero mu maboko yabo rero murabe Imana ivyo ntiyabizirikanye vyuko bafise ivyotero mu maboko kandi urazi icivyo vyotero vyari kuba vyakoze Imana yasamitse isi irabamira kandi bo bari bafise imiriro yo ku gicaniro kuri ivyo vyotero vyabo ico bari gukoresha ivyo rero murabe ngaho ari ikintu gikomeye cyane mu gukwirwa kwa gatatu kuko mu gukwirwa kwa gatatu ntabwo kizoba ari ikintu kibera ku mugaragaro ibintu byose bizoba biriko birabera ngaho imbere ndetse unahereye mbere ku kuvugwa ku butumwa uhereye ku ntambuko ku kwigishwa ku butumwa arico gihe turiko turabamwo ntabwo hazwi ibiriko birabera hari imbere intambuko zose hatangwa gusa inyishu no kuvugwa ku butumwa hatangwa inyishu kuko hamwe n'ijambo rizanwa
ni hamwe n'ijambo rizanwa nyuma y'izo nyigisho nyuma y'ico kibanza ico gikoresho cigiramwo no kuvuga yuko aho nibanga mu mwuzuro muri ico kibanza kugira ngo ntihaduka bigana ngo bononera abantu rero aravuze ngo kandi bo bari bafise imiriro yo kugicaniro ku vyotero vyabo nubwo ku vyotero hari ku muriro ariko barananiwe kumenya ubutumwa yandika ngo barananiwe Imana yari yababwiye Imana yari yamubwiye ati ndakurungitse wewe Mose kugira ngo ukore ivyo wowe uzobizana kuko buri gihe Imana ikora biciye mu muntu umwe rudende ntabwo ari umugwi ahubwo numwe gusa hepfo yandika ngo ndakurungitse wewe Mose ngo ukore ivyo abana yakuvuga ngo murabona bo barananiwe kumumenya Mose yari umuntu ari strict kuri bo nkuko na Eliya nawe nyene yarameze kumwagashuri y'abavugishwa nawe nyene ntiyaciga nino yagumanye n'ijambo rero bana kuvuga ngaha Dr. William Soto bo bashobora kuvuga bati twe turindiriye umubaji turetse rero w'Inazareti twe turindiriye umwami ariko murabo uburyo buciye bugufi ubwo Imana mu masezerano yayo akomakomeye iyashikiriza mu biremwa abantu ikayashitsa mu buryo buciye bugufi kandi ikihisha mwubwo buryo buciye bugufi ikihisha abanyabwenge n'abahanga ikishurira abana kubijanye n'ubumenyi bwa teologiya abana kubijanye n'ubwenge nka Petero Yakobo na Yohana ndetse n'abandi bigishwa ba Yesu Kristo aho dusanga yuko abenshi barabarovyi barashobora kubona jambo mareka uhoraho yambaye mu bire mu bwoko bw'Aburayo abiza amashure menshi nabo badashobora kumubona bakavuga bati ni Belezebuli atububasha bwa Belezebuli nibwo butuma senda badayimoni none kubera iki namba bavuga nkuko kuri Yesu kwera iki bo batashobora gukora ivyo Yesu yakora bari bashavuye nkuko biba igihe cyose iryo ni rya shavu rishingiye ku by'iyobokamana nka bingene byaba hariya mu itongo rya Edeni ivyabaye hariya kuri Kayini na Abeli ishavu rishingiye ku by'iyobokamana iryo niryo riteye agahinda riteye ubwoba niryo ribi cane mwa kino gihe cyanyuma naho ico kimwe ni ishavu rishingiye ku by'iyobokamana bari bashavuye kuko igikorwa cyose gikozwe neza gituma haba ishavu mu bantu badashobora gukora igikorwa neza ibicucu ibipfa batagira ubwenge barashavura iyo babonye umuntu ariko arakora igikorwa ciza cyane nuko bararose izina abo bantu bashavura cyane nibipfu n'abantu batagira ubwenge nibicucu aho rero Kristo nawe yari karakora igikorwa ciza cyane arica atamuhereze numwe yashobora gukora canke umuhereze mukuru ariko umuhereze mukuru wo mwijuru we yaramanutse mu mubiri w'umuntu kandi yari karakora ico gikorwa gikozwe neza cyane kugira ngo anwanishe ikiremwa muntu n'Imana mukoza kwe kwa kabiri naho we ariko arakora igikorwa ciza cyane kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe yisubiza abantu bose yacunguye mukoza kwe kwa mbere niko cyo kwisubiza kugira ngo bazane kwizera ko kunyakurwa ariko bariko bararonka bitya bajane mazima ko bw'umwagazo w'intama abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana twariko turaraba muri ana majambo magufi uyu munsi iki canditswe kirashikijwe mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana kandi tuzobonana kuw'Imana uza mu gatondo saa 3 zo mu gatondo nkuko yabivuze nijoro mu kwiza butumwa Miguel Bermudez Marine saa 3 zo mu gatondo ku isa ya Puerto Rico niho tuzotangura igikorane ngaha Puerto Rico uyu munsi iki canditswe kirashikijwe Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde kandi tuzobonana ejo Imana niyabishaka mu gikorane cejo nkuko nababwiye kizoba saa 3 zo mu gatondo Imana ibahezagire barinde mwese